nawe ndamushimiye Ça aussi c'est ma famille, abaropozi turakinana turamana urumva mani ni biki ok twibanjanize yasi nujya mu jama w'inzoga hariya urumva mani ganza nenke najya muri frigikanya uriko urumva rero sasa moi c'est la première fois que je fais waouh Muhammad. Bon, Jenny Gambiri kuri ngiza anniversaire mu buzima nukuri kw'Imana jewe Jenny bayabevye numubeshere mugasubira oya kitavuga Jenny bayabevye byambwire rokori jera ko jewe anniversaire yaje je no muri cyonywa nukuri kw'Imana urubarabara kandi kuri live chamona mba kuri mikashi ndavuga ndabatikira ndavuga cha wewe iyo najariya ashari wari kunyibuka Merci beaucoup, vraiment. Oya mushezi je sapora muri frigo. Abandi barashaka que surprise. Bon, je ndabashimiye cyane. Mugabo rero maze numva. C'est mon frigo. Il est délicieuse. Je ndabashimiye cyane. Donc les potes ils vont faire film. Ah ouais. Film là. Non, ça. Bon, à vrai dire Nigambelije kabisa ibintu bayo. Nawe kuza surprise. Jeyo bavuga shije de Dieu. Nigambele. Pourquoi là? Bon, je t'en parle chez Charles. Murashije cyane muri frigo but. Iza kwa nigambele no zakuyi. Bon, je ndashimiye cyane TV. Kena TV. Bon, Kena TV, Huawei. Magic TV, Magic TV, Huawei aussi. Abantu bazanye n'ikindi surtout Huawei kandi icyo mu myaka cy'umwanya bose subira kuzanga atari n'ikindi kandi umutanya n'ikindi na nuzana n'ikindi abajaza. Tu vois que c'est bon, en fait là, ils vont nous aller il y a carton, Anthony vous allez ko izo zozinywa bandake. Ni mu jama tuwana musizora n'ikindi ni cyangwa umukozi ashatuga bugu. On va favoriser. OK, nous sommes c'est combien? C'est 24. Ouais, pile. Elle dit 24. Na ura boni, moi non c'est. Na ura boni, uchutuga. Bandareke. Watu anaona mke ni mchutuka. Labda tu. Shime cyane vuba. Yo man. Igatonda doktoriga. Na rodeamo di ronde quando io caso da io culo anche da vengo da dire ma dopo ma dopo andare che la masca ora quali ma dopo andare così che amosso sì ora si può fare su un amosso sì muda a te mangiamo amosso da per anche che capare amosso
jure devant Dieu, c'est la première fois que j'ai mangé pas. Il me dit que c'est bien, c'est pas tant bon. Oh, allez, we love you. Nous, c'est donc. C'est type, bon, alors nous. Je vous jure. C'est une gamme de non, on est pas là. Mon gars, il y a une qui bien. Bon, et ensuite, quoi? Gira, mazagira, quand tu veux gâcher, tu as changé. Ouais, c'est bien. Zara, il y a beau. Papier mouchoir. Oui. Il là, nous tu dis la route. Il regarde là, tu aussi, mais c'est nous ici. Quoi le that's so big jail. Ensuite. Hey, je suis gars, nous qui m'en dans la veste. Ça mais José. Ubaona hii kulia, ubaona. Hapo ila hata kama sio kwa shemu kugia na figurine iko ni kintu. Uyakuwe masigari. Ndio mabeshi. Figo hawa imamazi gusamisi yose. Kandi hapana amazi ya kinju, abazi yo kuyibo. Gari ni hadi mushisiye. No mushini zogabo. Brazil sinabuza gufata uno buti. No le amazaki. Abari. Bon. Abari. Era kuri kibye. Na era kuri kibye. Amiga, kwanza kaenda wewe. Stacy mtimu kama kwanza. Mtani kwa Stacy. Bonanga kwa boga na ubebe acha kaiwa la. Uyu mtoto huyu. Bonanga ni mrogo zimu gani? Yuba baba. Wewe mgasi na mkono. Ana Mungu atamika. Le crocodile. Bon, la suite c'est vous. Guibief. C'est bon. Ah là c'est le chat à Samia qui là. Ouais, on va voir mon gaga. Eh mal, vous avez bien pris là yo. Bon, là c'est tout le monde avec ces choses. Tout le monde va faire mon gaga. Là tu as nina ja ururo wose. Dia na kila vide. Wala mon gaga gâteau et wose là qui va la mukano. C'est pour ça qu'il y a tia ikaba. Mon gars c'est bien. Avant mon gaga tu vas venir, c'est bon. Anda sisi serikali ya mate mbasi takushikia. Mtu anaanza kuisha oya tapo. Umbiliza ndai. Stacy rangane ndatuka mate alikambiga. Ngana basi muhaya mutsi ashashangari daima. Oya sasa mwana mwana uno mushehe man. Ni mukira foro maseje iboro bikora kira. Oya ndio kumemsuka. Videla gutamitse. Não sei, só ele tem isso, a camisa. Ashangira video do gutamitse. Ah, mama huyu mjamaa punguzwa. Nibaruka mishiro jamaa. Yakadirisha man. Unaona mwisite. Unaona kama shashwazi kwa gawajiji. Ugawa mwisite. Bota nara kirda. Comme d'habitude. Stacy, là, tu me la marque, mais je suis désolé. Aïe, on dit
Baba, eu vou levar ele para o caminho. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Nous ici, nous sommes venus nous avons cyane. J'ai d'abord acheté qui gâteau dîner en live. J'ai jamais joué à mon gâteau. C'est la première fois. C'est la première fois que j'ai eu une surprise de réaction. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai un chien qui a une vie avant de voir aussi. Je dois prendre une journée. Ils m'ont envoyé une surprise. Voilà, c'est pour la première fois. Arrêtez de me gâter comme ça, moi je suis pas une fille. Dieu. Bom, mas o indi eu vim aqui eu se já vamos pegar. É mais show. Ok, ninguém tá. Que bien. Moi a câmera mais. Nem que bien ficou a música, se não sabe, mas é. Eu já mandei já porque muito. Bom, empresário sas. Nem como isso economia. E se garantir um wifi agora essa wifi. Ok, je suis désolé. Ni mon wifi. Olha agora isso acaba tá aqui tudo. Tem que vir. Bom, você ensina agora. É suco. Veni pane de chocolate seguinte, gás. Deus na boa, wallahi. Ah, eu vou comer mais pita, você chorou de mim, então ele. Não, não vi isso não nada. Não vai não já. Olha. Esse caiu mesmo. Quer Cuba? Ah, não tá. Eu já não vou Let you go.
bakunzi ba Magic TV, bakunzi ba Arvin Lavache, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Wiyumva gute muri uyu mwanya? Cyane uvume ndi mu ngidi. Twarabonye video ya mbere uri kurasaba surprise. Yagushize ku mutima canke hari indi washaka irenze? Bo urumva je kwirije nimba nagize kurya video urumva je naguma mbona tu abandi bantu baguma bambia ngo Alvin ngo cyazushe muri groupe ya surprise ya kanaka. Moi j'ai jamais vu le truc pareil. Sinigeze mbona le truc bon abari ko arambona bose mu bawari abaje babanzani karto yose yanikeni maze kunywa 13 urumva hakwira hondi mwese murayibona no kubw'Imana. Bisigura yuko ivyo za kuvuga byose muze kunyihanganira nimba za gutera contre l'état certain vous allez m'excuser donc ce que je vais dire bon ubya oramaje gute nenda kubajije iyi surprise ko yakiriye bon iyi surprise ko nayakiriye. Bon, c'était la première fois, hein. C'était la première fois une wish qu'il y a. Hein. Bon, moi j'ai fait la vidéo seulement hein. Et j'ai posté ça sur mes social media. Mon gars, mais il savait même pas qu'il y a gushika yono. Ukigira video wari witeze yuko muri bogira surprise abamukina nabo barimo canke witeze abandi bajama bari. Abadukina na bose nanu nigeze niyumvira. Urumva none wari opozi wowe vyuvira gutse biragoye. Kubaga mugabo urara ukavuga none ababokhama bava muntu turoporana wowe none bararevye bashe urumva ndavuga aho mais je m'en fous mais je faisais cette vidéo seulement kugira ndayiposter tout simple urumva rero sasa bana je ndavuga ko iri je ndakora les vidéos tu vois la vidéo hein et ndayiposter sur IG et statut WhatsApp quoi. Mugabo je savais même pas tu vois nima vuga hajya nuzogaye umuntu kweri utamuzi je savais pas que abaropozi kweri wongiriye akantu nkaka mugabo voilà ça veut dire que ça c'est ma famille hein. Yeah. À part d'avoir une famille nyene ma famille wo mavukanye mugabo ça aussi c'est ma famille abaropozi turakinana turamana urumva mane nibiki OK twibanjanize yase nujya mu jama w'inzogari urumva again can parents mani ganzane kirajya muri figikanye uriko urumva rero sasa je kwiri famille yanje y'umuropozi ndabashimiye cyane ndashimiye Linda Stacy bakuba wese bakubona yari kumbambura muramubona ngaho ndashimiye abantu bose ba Audrey bande ba Chancel bose ba bien fait en tout cas bose ndabashimiye aussi Jésus le gars Toubana aussi il a guisé quelque chose pour moi. Moi c'est la première fois que je fais waouh Muhammad. Bon Jenny Gamberi ko ngize anniversaire mu buzima bon anniversaire anje tu yaraba et du coup moi je m'en fous man narijya mu kabari nkinywera tout seul quoi. Mugabo ibintu cy'amagato c'est la première fois je te jure mu buzima nigambira je mbonye gato imbere yanje man mais je t'ai étonné hein je te jure on dit quoi ça m'bazé et on va aller c'était la première fois et c'était un plaisir quoi je suis très content yoko na la famille ça c'est ma famille abaropozi c'est ma famille hein. En tout cas je suis très content quoi je suis kwinyumvira ari nabandi bamaye duhera kuri imikashi kwe ndabashimiye bani bayizagisha nakubadondagura murabizi jewe je mbayeho ku bwanyu none ndakubesha ngavuga ngo urumva ngo je ndishoboye je ndakenye monami je nimba afisa amahera ni kubw'abantu kubw'abafana je nimba afisa umuduga nimba je mbayeho ni kubw'abantu ego n'ibikorwa cyanje biramfasha kugira bake abantu bashoye kumfasha na jewe ngao je sino jangaho ni rati ngo je ndikwije wapi kabisa. Sorry. Utweni kendi gose nanyoye je amashoti c'était pour bide aussi arabandi ngiye tunoti n'umugore wanje urabizi ugira la première dame aussi mugabo nanyene kugira ampe tunote honye twinzoga ntari no kuri kwimana jewe je ni bayabeze n'umubeshere mugasubinya oya kidavuga je ni bayabeze byambwire rokori jera ko jewe anniversaire yaje je no buri cyonywa no kuri kwimana uro barabara kwandi kuri live chamona mba kuri mikashi ndavuga udawadikira ndavuga cha wewe iyo najariya ashari wari kunyibuka murumva sije iyo je sinabikora nivyari sinari kuba ma femme aussi la première dame respect naho ngora urumva abantu bose bamfashije vraiment ndabashimiye cyane bose ndakubadondagura
n'aba DJ Kiss aussi ba Saido bande respect. Anniversaire ya 2021 vraiment. C'était la première fois que j'ai fait un anniversaire. Natanguye kunywa kuva anniversaire yanje ari le 4 le 5 yo le 5 mugabo natanguye kunywa kuva le 4 no mu studio le 40e. Grand frère tout le 40e. Aujourd'hui. OK, no nibagiye date rega mana natache mu gitondo urumva. Je nacyumvira ko umunsi ukibandanya. Burya sinzi yuko ngo taje mu mani. Ega ari genda jya mu maregre man. None wowe umaze kugira anniversaire ukabura icyo kunywa. Asa amaregre urimo. N'abaregre turi mu kwezi. Ibintu birahara. Mutsa. Ukiyumvira no kuvuga si jewe kasi jenje kunywa ndabyumviriza. Amarana yataye saye umudugu wanje kandi ndawusige. Muga kumena amara rufise muga nyine muta ibi nibishoze aussi. Basa amaregre ni makanga umukobwa man nawe ukena na amaregre. Ariko umuntu ukena mon ami. Abantu bose ucoresha bakubwira wapi zano papa nibarampemba. Alvin ntiyavyinshi twovuga ibintu byinshi baraza kubibona wari umunezero ibintu byose byari biryoshe. Je natugagiye kuyiri ndashima Imana. Je ndashima abantu bose. Nariye gato bon en tout cas je gato nora ndayivumba mu bantu mu anniversaire y'abajama quoi. Je sinigeze mbora gato yaje busa. C'est la première fois que je vois. Urazi le problème parce que c'était la première fois que je mbona gato sinigeze nibuka no kuyifotora basi abantu babone ko ari iwanje ko ari anzo ko ari Alvin Smith. J'avais oublié mais je m'en fous. Mugabo quand même mwabibonye wowe kamera iraboneka bon muraza kubibona mu nuzenya ya nuze ya Magic Channel TV yeah man okay erega mane sionde urumva rero anaje nari proud cyane kwiri cyenda bashimiye bivuye ku mutima foko de owe duheze rero ego turagushimiye cyane wakoze kutwakira ndaje ndagushimiye cyane vraiment bon wawe biroshi ama il faut ko abaropozi bose je ndabashimiye shaje sinzi ukuntu urabona jewe ubusinyi bamuhira donc aba ça c'est ma famille ma mère mon père aba bari byose c'est tout pour moi parce que aba nibo turamana turakinana quoi nibo bazi jewe donc bazi qui je suis moi man we nturi man uri woman urumva rero sasa bye rero Nidishaka kugira tutayaze. Linda umeze neza? Ndashima. Linda ikintu cyambere shaka kumenya iyi ide mukiyigira. Mwari baze ko Alvin avyakira gutya. Bon, cyambere na mbere twarabonye aka video yagize. Jewe na Stacy turavugana. Ndambwira Stacy turashobora gukora akantu. Stacy ubwo nyene ngimubwira ubwo nyene acagira group. Acashiramo abaropozi bose. Stacy baje wangu ntibakugoye. cyane byagenze gute barangoye gose ko sinje mbaye birahetse bakugoye mu bikire Calvin avyumva bakugoye mu bikire muri byinshi basindamira gafu umwanya baceregwa umve barangoye uwa mbere nige nyine mwe avuka no yangoye barangoye gose kumengo murasinziriye nibiki bimeze gute aya nawe kandi dusinziriye tu byari ibintu biryoshye kandi byari ibintu bimeze neza Stacy ntitwamugoye arabeshe boss wanyu mwamuryoherewe cyane rujya rukundo mufitiye rwatanguye ryari canke nikora abafata neza bimeze gute peut-être ivyo birashobora kuba birimo kubera ukuntu adufata Jean ngatwebwe turi comme famille niti comme baropozi Jean ibintu nk'ivyo ni comme une famille. Oh yeah, j'ai étudié à l'école internationale de Bubanza et puis j'ai fait primaire à l'école IPM école primaire Businzira nico gituma donc abutahora toi turi comme une famille nico gituma dukundana nibiki nico gituma twamufashe neza boss wacu kora nawe naradufata neza nibiki Jean twe tubaye comme une famille nico gituma bijya vyabaye umuropozi n'abantu baguma bakora kandi mu makomedi tugize ngaha mu Burundi urameze neza nawe ndakomeye no mu mutwe ntamba ziriyo mari dore muri umaze igihe kingana gutikina mu muropozi Bo kuva nkivuka mera menye talent yiwanje kuva zebi yakivuma Arvine unwiki munzima usanzwe jewe
ndawa amazi cyangwa uno musi wanyoye nakuze nywa amazi uno musi wanyoye ayibomba kubera nakuze nywa ya rusenge. Oh no, uno musi wanyoye muri anniversaire ya boss wawe. Oya uzi impamvu rero ntokubwira birefu abajenjekereye utuntu turi mu birahuri mugabo gera mikono wazi bakwimye. Oya ntibanye vraiment kwa boss ni kwiha wihaye iki rero nje shaka kumenya. Bo nihaye hari abana hari nyama hari iki kila kitu ni abana naho nkuze nta problem. Abeti ibintu byose namaje kimwe yanyisha ibyo nabajije. Urameze neza? Bon. Ndabatandukanije nta kibazo ndibaza. Inde nande. Na missinga. Aha. Nivyo shaka. Okay. Audrey ni sawa umeze neza. Ni bon, je ndameze neza. Urabona baje wa cameraman. Ndabona ni bon. Aha ni bingana. Kane. Audrey, umuropozi uravye kuvugiyemwo, uravye ikintu ciyongera ko ubiravye kuri talent yawe. Apana kuvuga kuri vya Alvin kuri talent yawe ubona ikintu ciyongera ko niki. Ni visibility kandi umva ndagira creativity yindi renze ko ndabona ati hari ibintu nkwiye kongereza ko kuvyo nahora ngira nka bideveloper. Ubiravye Alvin mugumye mukina ubona yuko bizogira iki ntuzoba abantu bazova bavuga ati oya ibireka ndabivuma nanje nkiri vyo wanje. Wapi ona umuntu hari n'ukuntu twa video two gutuka abakobwa mu ngagara kandi niwe musicara y'umukobwa mu ngagara abe dufise aho bikunda. Oya mana umviriza célibataire jusqu'à 47 ans ndagusubiramo jusqu'à 47 ans sûr et certain et même certaine je ntanzoganywa biraboneka. Ego vra mbwira kuri tala yawe kwitaranje ni bon biko birongerekana ndagira creativity ya video waraduhagaritse kubera sinigeze naduhagarika rabaye yanje bro rabaye yanje bro oya sister rabaye yanje sinigeze naduhagarika ibintu nokora. You can see what you are what is doing. Yeah girl you can search my IG. I didn't stop here, you know. Let's do an interview in English. So. Nimeze neza. Abakobwa mungagara ko kubabonera cyane umukobwa bimbwiye. Na mukobwa mungagara je mbonera simvuga je ngagara yo mu Burundi. Mungagara yo mu Rwanda. Okay. Urameze neza. Sawa. Tukubonye muri Miss Ngoma, tukubonye muri comedy kandi avant kuja muri Miss Ngoma waruseta nawe gukina. Oya ndabitanguye vuba nje mu muropozi. Ego ubu urabishobora ubona gute? Ngitangura byarangoye gato ko ntarimenyera amakamera mugo ni bon ni sawa bigenda neza. Ego Audrey mumeze gute relation yanyu? Ego nugukina bijya vuba nta bindi ivyo bade bashobora kuba bibaza si ivyo nivyo gukina gusa. Ego hari umuntu udashobora kugenda atavugishije yatwokereje inyama yakoze ibintu byose urameze neza. Jenny bon vraiment nuko wifashe gutyo nifashe ku munwa kubera iki ariko ni sawa wewe je ndameze neza navyibona na Jenny bon abareko randabana bameze neza. Ego ndavyibaza na ndabakumbuye wari wakumbuye ego byakweli cyane gose no mu buzima busanzwe umeze kujyanye n'umuntu w'umukozi kumufasha abandi. Unyise umukozi vraiment imbere ya kamera Imana ikobarire unyise umukozi umukozi w'ivyiza yego voilà umukozi w'ivyiza ndamurabe inde wewe urumva bambwiye ati uti ngo ndakuramutse. Urakoze cyane reka ngende bashimiye umuropozi mwakoze cyane ntitubicishe amajambo bajya abantu kandi ndabashimire cyane mwakoze. Nje ndagushimiye ndanagushimye ni byinshi vraiment urashimira urongera uranashimira. Yego vraiment urakoze kunshima.